ingo n'imiryango. Kaza mu kiganiro cy'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Ikiganiro kirimo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndagwaye mwiriwe nshuti mugenzi mukunzi wa kino kiganiro cy'ingo n'imiryango utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uno musi uri kumwe na Dasmanikiza na gutunganirije twaba dufise umutumire akabari nitwa Leonidas Ninyibuka nkaba nkora mu muryango w'abasoma Bibiliya mu Burundi nkujejwe igisata c'ingo n'imiryango. Murako cyane uno tukatuganire tuvugana cyane ingene imigenderanire yo mu muryango ishobora gutuma amahoro asasagara mu gihugu cacu. Twagira duhere kuri iri jambo ryerekeye umuryango. Mwebwe umuryango mu wituyuhe? Umuryango ahantu hambere uhera ni hagati y'umugabo n'umugore. Iyo umugabo n'umugore bubakanye uwo bari umuryango mutonyi, hanyuma rero birarengana ko umuryango ugirwa n'umugabo n'umugore bonyene, Imana ikabahezagira bakavyara abana, uwo n'umuryango. Hari naho baca basanga bakeneye gutunga abandi, hagatungwa abandi bo mu miryango, inshuti canke abakozi, abo bose baca baja muri wa muryango. Ubu rero n'umuryango ku rwego rutonyi. Umuryango ku rwego runini naho haca hazamwo base wabo b'abana, akaba bayinasenge, akaba bayinakuru n'abasekuru, abantu benshi nyine n'ababanyi, kuko muri Burundi baravuga bati umubanyi niwe muryango. Uhera kwaho hantu hatonya aho umugabo n'umugore, hama bakaronka ibibondo, hama hakagira abandi babana. Egome, kugira ngo abantu rero batunganye umuryango bisaba yuko bo nyene ubwabo bafise ingene babana kugira basubire kurera n'abandi. Mbega umugabo n'umugore bo bana gute? Umugabo n'umugore bakwiye kubana mu mahoro. Bibiliya ni igitabo ciza kidufasha gutahura ingene imigenderanire hagati y'umugabo n'umugore ikwiye kuba. Dusomye icete Paulo yandikiye Abakolosayi, turabona neza uruhara rw'umugabo. Umugabo akwiye gukunda umugore wiwe. Umugore nawe akwiye kubaha umugabo wiwe. Rero uko bimeze, ubwo rukundo rw'umugabo rukwiye kuboneka. Hama kunakunda agakunda umugore wiwe, akwiye no gukunda n'abana. Dusomye mbere gatonya ayo majambo mu cete Paulo yandikiye Abakolosayi, nashaka tubanze tuhasome gato turabe yuko Bibiliya nyene iratubwira neza ingene dukwiye kubana. Dusomye rero icete Paulo yandikiye Abakolosayi, turabona neza ingene umubano wo mu rugo wabubakanye ukwiye kuba. Ahamagara ati bagore mugamburukire abagabo banyu nkuko bibereye abari mu mwami wacu. Bagabo mukunda abagore banyu, ntimubabere umururazi. Bana mwumvira abavyeyi banyu muri vyose, kuko ivyo ari byo bishimwa mu mwami wacu. Base ntimukaratse abana banyu ngo ntibaranduke imitima. Bagurano mwumvire bashobuja bo ku mubiri muri vyose, atari iyo babahagarikiye gusa nk'abanezereza abantu, ariko mubakorere mutagira ubupfunya mu mitima yanyu, mwubaha shobuja mukuru. Ivyo mukora vyose mubikore bivuye mu mutima nk'abakorera shobuja mukuru, ntimube nk'abakorera abantu, muzi yuko muzohabwa impera na shobuja mukuru, niyo wa mwandu. Shobuja uwo Kristo niwe mukorera, kuko ugabitanya azokwihogwa nkuko yagabitanije, kandi nta kurobanura ku butoni. Dusomya no majambo bavuzemwo ico umugabo akwiye gukora, ico umugore akwiye gukora, ico abana bakwiye gukora. Bavuze kandi n'ico abakozi bitabagurano, ubu twobagereranya n'abakozi bajya bakora muhira mu gikoni, bajya barezi b'abana, abo bose kugira ngo ubuzima bugende neza bari n'uruhara. Ariko rero mu nkundi nuko mwambajije, icambere kugira ngo urugo rumere neza, rukomere, rushobore gutanga amahoro, umugabo n'umugore barakwiye kuba abantu baganira. Abahinga batubwira ko 90 kurenga kwijana z'ingo zisambuka zahukana baba barabuze ikiganiro ciza. Mu kuganira rero niho bashobora kumvikana imigambi. Mu kuganira niho bashobora kwirinda gushavuzanya. Iyo baganira niho bashobora gusengera hamwe. Iyo baganira niho bashobora kumvikana indero bashobora guha abana iyo ariyo. Niho bashobora kumvikana abo bakwiye gutunga mu rugo iyo babishoboye. Kuko si igihe cyose umuntu aba ashoboye gutunga abantu barengeye abibiwe mu rugo. Rero kuganira ni ikintu cyambere gihambaye mu ngo.
icyo twita communication non violente, abantu bakaganira neza. Kugira bigende neza rero abantu barakwiye gutora umwanya mwiza wo kuganira ivyo mu rugo batarushe. Hagiye abantu barushe bakwiye kuruhuka. Iyo naho baganiye barushe bahava bavuga ivy'uburuhe, ukaje usanga nta kintu kivuyemwo, bagahava baja mu gushwana. Rero icambere kuganira neza, kubahana, gukundana, gusengera hamwe, gusomera hamwe ijambo ry'Imana, ico ni ikintu cambere gihambaye. Kuko iyo baronsa amahoro hagati yabo ari babiri niho bashobora guha amahoro abandi. Kandi umuntu atanga ico afise. Nabo baba barashwana mu rugo, umugabo n'umugore bakaba batumvikana, bo kumvikanisha gute abo hanze y'urugo, bo kumvikanisha gute abana babo babakozi. Iyo rero batanguye kumvikana, bagahana amahoro hagati yabo, bagakundana, bakababarana, bakabaho ubuzima bw'umunezero, aho niho bashobora kugira ico bahanuye abandi. Egome tugarutse kuri icyo cyo kuganira, uvuze ko abantu bakwiye kuganira bafise umwanya, baruhutse, ibibagora bavyigije nyuma. Ariko iyo myanya mu gisagara iragoye, canke abantu ngo bariko biruka barondera ubuzima. Iyo myanya boyironka gute? Imyanya iragoye nivyo. Ariko abantu bose babayeho neza mu ngo zabo. Naho twaraba mu isi yose, nta muntu yabayeho ku munsi amasaha arenga 28. Umuntu wese afise ayo masaha 28 ku munsi ngo ayakoremwo, yongera aruhuke, yongera atunganye ivyo muhiriwe. Rero hariho imyanya tuba dukwiye kuganira. Nk'umwanya munini tukaha televiziyo yonyene. Simisi yose haba hari ibiganiro binejereje ku buryo vyoturutira kuganira mu rugo. Ya myanya y'akaruhuko kuwa gatandatu, ya myanya y'akaruhuko umuntu yavuye gusenga ku Imana, mu bisanzwe ni integuro. Umwe yavuze ngo iyo tudateguye ivyo tuzokora ngo dupange neza ibikorwa vyacu, tuba duteguye kuyoberwa. Rero mwiyo myanya itugora, nta kuntu ushobora kuvuga ngo twabura umwanya. Umuntu wa mbere w'agaciro nuwo mwubakanye. Uwo n'umuntu wa mbere w'agaciro gusumba abandi. N'igihe ugwaye ku kazi udashobora gutonda, muhira niho buri. Uri kwa muganga ni baba kuri impande. Nico gituma rero nk'abantu b'Imana aho turakwiye kurondera umwanya, tugahana umwanya. Ikiganiro kitagira umwanya ntikibaho. Turakwiye rero guhana umwanya nabo twubakanye, tukaganira, tukanezeranwa, tukavuga n'ibitugoye, tugashimira hamwe ivyo twashoboye. Murakoze cyane. Murumva yuko abubakanye bakwiye gufata umwanya wo kuganira, kandi kuganira nako bisa umwanya umuntu akawurondera, kandi umuntu awurondeye ngo birashoboka ko awuronka, naho ibikorwa vyabaye byinshi kagwira. Rero turavye iyo umugabo n'umugore baganira, inyungu ziri mu kuganira nizi. Mu kuganira icambere barategurira hamwe imigambi. Gutegurira hamwe imigambi, umuntu wese akamenya icundi ariko arakora, mukamenya ivyo mukorera hamwe, mukamenya ico se naka hava akora mu rugo, n'ico umukenyezi nawe ahava akora. Arico muhuriza ko amaboko mugakorera hamwe mukagikora, arico umwe wese ku ruhande rw'iwe ajejwe akakimenya. Ikindi murumvikana ku ndero y'abana. Mu bisanzwe mu Kirundi hariho umuco utari mwiza twe nk'abakristo tutokwemera. Kera mu Burundi umwana arezwe neza, baca bavuga ngo asa nafse, ngo ni ntore nka se wiwe. Afise indero mbi naho baca bavuga ngo ni gitonka nyina. Ayo n'amakosa, umwana nuwa bose. Mama wiwe ntiyamuvyaye wenyene, umwana tuba tumusangiye nuwa twese, ahubwo dukwiye kwishimira hamwe ko twashoboye kuja inama ngene turera abana, tubarerera hamwe. Je nibaza abaye igitoyo basa na bose, abaye intore na hakaba intore nk'abavyeyi biwe bose, mu gihe mwaganiriye. Ikindi iyo muganira murategura imyanya yo gusengera hamwe, mugategura imyanya yo kwigira ijambo ry'Imana hamwe, mukiyumvira kazoza hamwe, kazoza kanyu, kazoza k'abana, mukagasengera kandi mukareba ivyo mushobora gukora kugira ngo muzogashikeko. Hariho amajambo yo muri Zaburi yodufasha cyane. Zaburi 112 n'amajambo ashobora kudufasha iyo tuganira neza, tuba turiko twubaha Imana. Iyo dushira hamwe, uyavuze ngo haleluya, hahiga ububaha uhoraho, agahimbagwa cyane n'ivyagezwe vyiwe. Iyo tuganirira hamwe turaganira ivy'Imana, tukavugana ico Imana ivuga, kuko Bibiliya nta kintu kitarimo. Haba kwiteza imbere Bibiliya bivuga, haba kubana n'abandi neza mu mahoro Bibiliya bitubwira, haba kubidukikije, ibintu byinshi byose turondera kure. Aha mu ijambo ry'Imana turashobora kuronka urufatiro. Yaciye avuga ngo uruvyaro rwiwe ruzoba abanyenkomezi mw'isi. Umuryango w'abatunganye uzohabwa umugisha, muca mutunganya ibintu vyanyu, mugatungana muri imbere y'Imana, mukavugana,
harashobora kuba n'iterambere. Mbega mbere no kubwira ko hajya benshi gituma badatera imbere ntibavugana muhira, umwe wese akora ivy'iwiwe, kandi umwe yavuze ati ivyo ukora byose ubinkorera utanshizemwo ubu uriko urakora ibingwane. Rero turakwiye kuganira niho dushobora gutera imbere mu miryango. Yego, murumva yuko maze gushiramwo abana, kuko ngo iyo abantu baganiriye baca bavugana ingene borera abana babo, kandi abo bana nabo nyene haraho batugora. Mbega iyo ndero y'abana yoyo mu muryango ikwiye kumera gute? Indero y'abana mu muryango irakwiye kuba nziza. Kigute? Iyo tuganiriye neza tukaba dutoye umurongo urugo rwacu turi babiri, wa mugambi ukorera abana uje imbere. Noneho namwe bwo murabizi ubuzima bw'abavyeyi nka mu gisagara hafi nka bose bashira imbere abana, vuga umwana wanje yige mu ishure, ejo azoba yiga umwana wanje nzomusohora agere mu bigero, umugambi w'umwana uri imbere. Rero iyo turera abana turakwiye kubigisha ibintu by'agaciro. Burya abantu benshi bumvira ko ibintu by'agaciro ari ayo mafaranga, ari iyo miduga, ari ayo mazu, ari amaronko, ibintu twokwita amamode vy'iterambere. Yego nivyo biri n'agaciro ariko birarutwa. Ikintu ca mbere c'agaciro ni ukurera abantu mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritwigisha kuba amahoro. Ikiganiro cyacu cyo musigarukiye ngaha, tukadukengurukiye umutumire wacu Ninyibuka Leonidas yatuganiririye, tukaba turavugana kuvyerekeye ikiyago co mu rugo, ariko kandi yaratandukiriye kuvuga n'indero y'abana. Reka tuzoyibandanya mu kiganiro kizokurikira, tukaba tugushimira wowe watuze yompi Leonidas Manirakiza ndagutunganiza, kandi gusenda kwifuriza ijoro ryiza nawe utaha. Ariko ufise ikibazo cyo kunganira, telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora gusanga naho dukorera imirohero ya mbere ibarara ryitiriwe Gerere inimero 27. Yesu abahezagire. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango, ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduku k'amakete 1140 Bujumbura, cyangwa ukadutelefona kuri telefone 22 24 56 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.